ndabaramukije abariko baradukurikirana abakozi b'Ikimamara TV nizere ko muguwe neza muri hose nkuko mukora mubona ndi mu kigo Sitrapa Plus isanzwe ikora ibintu by'ubworozi uburimyi ibintu byinshi bitandukanye kinakangurira cyane abantu b'abajene babifuza gukora no kuvuga cyatanga formation abantu baba bakeneye gukora ibikorwa bijanye n'ibyo mubona bakora ngaha anya commerce generale vente des équipements ibintu byinshi bijanye n'ubworozi ubworozi bw'inkoko ubworozi bw'impene ingurube ibintu bijanye navyo uko umwanya ugenda uragenda nizeye ko ariko mugiye kugenda muramenya bishashi biba bigezeho kandi bibagirira akamaro. Uno munsi twagarutse kumusaga reka ndibaza byinshi arashobora kubitwibwirira umuntu twagendeye ndibaza murongera kumumenye uwo ari we twari tumaze kumugendera akatari gake mugabo uyu munsi twongeye kubera ko afite ibindi bintu byinshi yongeye kunguka yongeye gutangura kubandaniza kwanza aho yaragejeje ariko harimo bishasha byinshi dushaka kwanza abanze abaramutse yego natwe turabaramukije ariko arakurikirana imbonesha kure ikorera kuri YouTube no ku yandi marezo abaramukije cyane rwose ndabipfuriza amahoro iterambere mu byo ko bakora no mu byo biyumvira kuko mwatamwe mubivuga byose bwa mbere dukoranye bwa mbere mutugendeye mu kigo iwacu dusanzwe abenshi bamaze no kutumenyera iminsi yari haciye ntiyari mike dukoranye ariko dushaka tubanze ongera ubiyibutsa abantu ninde aho turi ni hehe kugira ngo tugende ku kiganiro nyezina mugabo bamaze kumenya ahantu turi n'ico tuje kwako. Yego aha duherereye ni muri zone ya Musaga commune ya Muha mu gisagara ca Bujumbura neza na neza kwibabara rya kabiri uwo muri ko muravugana nabo bariko barakurikira asanzwe amenyereye ni Irakoze Shadrack asanzwe ari umuyobozi w'ikigo kijejwe kubundikiriza amagi no guhingura ibifungurwa ariko muri make dusanzwe dukora urudandaza dufise societe yitwa Sitrapa Plus Centre d'incubation et de transformation des produits alimentaires isanzwe irimwo amafiliere menshi cyane gose cyane mu bworozi hereye ku bworozi bw'inkoko niwe mwuga principal ariko inyuma y'ubworozi bw'inkoko twarongeye ko nibaza aho heruka twari tworoye n'impene ariko nizari bwagere ku rugero nkuru twari tworoye n'imbata ubu rero haragiyemwo ibindi novanya mukuru kandi bifasha mu iterambere ryacu ubworozi bw'ingurube n'ubworozi bw'amafi nibaza ko ari ikintu kindi gishasha cyane mu gihugu cacu gikwiye kwijukirwa kwera ko birashoboka hari gihe amafi umuntu ayumvira mu Tanganyika gusa canke mu nzuzi zayo duherereye ariko birashoboka no mu rupangu iwawe. Benshi ikintu hanini cyongeye kunkura ko cyane ni ibi by'amafi ndiko ndabona ngaha benshi dufatire wanashaka nko hagati mu gihugu abantu benshi bazi yuko ifi tuziroba mu nzuzi tukazoba mu biyaga mugabo no munsi ahane mu rupangu rw'umuntu kandi mu gisagara ca Bujumbura niyo byo babiba benshi baza ko ruguru bikorwa mu myonga canke ubikora gute kugira ngo ushobore kuba ufise ibigega by'ifi bingana gutya. Ubundi nyene ibintu byose n'ubushakashatsi kandi ni kuraba ingene ikintu cyose kibayeho twe tubayeho ko yadufungura niyo hageze ko worora impene canke ibindi bitungwa banza ambega ibayeho nibiki bituma ibaho rero uravye rero ubworozi bw'amafi ifi ibituma ibaho na amazi rero amazi muri kino gisagara cacu nibaza ko Regideso yarabikemuye Regideso dukoresha amazi ya Regideso mu bituma amazi abaho bamifi baho neza ni kwibera mu mazi rero tugerageza kwifashisha amazi ya Regideso hama tukashiramwo ayo amafi rero turayagaburira bimwe byo mu mwonga kubera mu mwonga ko uruzi rwari rufise ibintu byinshi cyane gose bitemba biva mu mihingo itandukanye naho duhiga rero muri bimwe ifi zifungura tukavyishiriramwo mw'ivyo bibenga byacu. Ikigira kabiri ushobora kubikoresha wanashaka gukoresheje mu gihe c'imvura ushobora kubikoresha ukoresheje amazi ushobora gukoresha amazi ya Regideso nkuko ushobora gushira imiringoti ku mabati ukoresha amazi y'imvura byose birakunda ukama rero ukurikirana gusa ko amazi adacafura cyane keko yacafuye cyane bituma zidahema neza rero ukamukurikirana ivyo ayo kayakuramwo ugashiramwe ayandi ukayakuramo ugashiramwe ayandi nta bindi kubijanye no kufungurira aya matungo yawe nta ntambamye ibintu nk'ifi zijya ko tumenyereza kenshi ziba zibikurira mu migezi itemba mu biyaga nkazi cyazigiki. Amafi ikintu ca mbere gifungura amazi nico kintu ca mbere kwifi ifi ikosoma ibice birenga 60% by'amazi ayo mazi rero urabona n'ubundi ziyarimo ikigira kabiri ifi ni kinyabuzima
nka jewe nka wewe ikenera proteine ikenera lipide ikenera energy ivyo rero cha tugenda muri bya biterwa byacu nze dusanzwe dukuramwo ivyo bintu ze tukabihingura tukabisya hama tukazishiriramwo ibirengeye ivyo rero tege na uwo mujuna odora gukora niwe nabibwiye bisanze je umugambi wose namanda gukora ufatiye ku kindi kintu jewe kugira nkore ivy'ubworozi bw'inkoko yavuye ku buhinga bwanje bwo guhingura amafu y'ubuyi nkabona ibisigarira by'amafu y'ubuyi bipfubusa imaze kuba bipfubusa niyumvira ati mbega no bijyaza mu musaruro gute ntangura rero korora inkoko maze korora rero inkoko nazo zirafise iyo amamashini ajya bundikira ntaberura 100%. Amagi yose washizemo ntaberuka yose amaze rero ko ataberuka ajya amagi aba yapfuye twaraduca tuyahamba agafubusa bica rero bituma mbega nayo aya magi kugira nafubuza byogenda gute niho naca ntangura rero umugambi w'ingurube kuvuga ngo rero ya mafi kaje sangwe nanaza amamashini sijeje nyene n'abanguriye amamashini ya magi ataberutse barabaca bayahamba ariko rero abo unyi ingurube cyo yatekera ingurube kandi nubwo ataberutse hari gihe agaseka bakapfuyemwo bijya biri pide byose n'ibindi ndema mubiri zirigi biba byagumyemwe rero cyo tubiteka tubigaburira ingurube ndibaza ko ingurube wabonye hari ingurube z'akarorero ingurube nziza kandi nkiriya wabonye hirya igimaze amezi 5 gusa nta muntu ngashaka kuvyemera ingurube imaze amezi 5 ariko birapima hafi biro hagati ya 80 n'ijana urumva rero ikiro kigugo 5,000 c'inyama y'ingurube 40 amajana 4 ashira kuboneka mu mezi anga 5 gusa tugira tuya nako nakubwira ati ibintu byose dukora nivyo bitwesira ikindi kintu tumaze rero korora ivyo tukabona ubu donc ayo magi aramaze kukemura ngo nta magi yacu tugihamba tuyagaburira ingurube zikimererwa neza nyuma y'ibyo kuberuza rero uduswi tugenda turapfa buke n'uduswi tuvuze dukura twose aho tugenda turapfa kuko rero uduswi tugenda turapfa natwe twaca dusanga hari tuhomvye cyane dufata umugambi wo korora amafi rero tumaze korora amafi cyo dufata hagasi kapfuye cyo tugasya kakaba inyama tukazigaburira zafi rero cyazikura ku muvuduko munini ya cyane gose kurumva ko zifungura n'inyama rero niyo nakanagira ngo ikiko bakino twege dukora cespira ikindi n'uburyo bwo kwiga no kuntu ibipfuye mu bibyaza umusaruro navyone yego rero ni ngaho ibyo tugira turakora bigenda birava tukanagenda nyene nk'ugwaruka nk'aba ariko barihangira imirimo tugerageza kugwana n'ubukene mu nzira zose kandi no kutamenya gupfisha amahirwe yawe ubusa ikintu cyose cyaguciye mu kuko Imana ngarutse mu ijambo ry'Imana Imana nubwo yaturemye iraduhaye ubushobozi bwo kugiza ivyo yaduhaye rero burya nta handi hantu mutuma umuntu atera imbere canke nta kindi kintu na kimwe abateye imbere bakoze nuko kandi sikira ko njye hari jambo natahuye cyane gose rivuga ngo donc nta mwana w'Imana akwiye gusegereza canke akwiye kubaho nabi ko yaho byose Imana yarabikoze burya igituma abantu batera imbere no muzi nuko umwana nk'ibihumbi 50 wewe byari 50 bigakomeza kuvyara ibindi ejo kazafise ibindi ya 50 nahava ahubwo akomeza kugwira ariko ubu nashaka kuronka 50 ejo akatagifise birashoboka cyane rero niyo naho hantu ho kumenya ko ikintu cyose giciye mu minwe yawe nk'umwana w'Imana babwiriza kukigwiza kugeza ubu ifi uyitora ari igi utora ari umuswi ushora ukuyizanye uza kugera aho umuntu ayikonsoma no kuvuga iribwa haje kengana gute bavyagutwaye etape zingana gute amafi ni nasanze ari ubworozi bwa mbere bworoshe cyane gose ko batandukanye n'amafi n'inkoko burya zikosoma ibintu byinshi cyane kuburyo umworozi w'inkoko bimusaba umutahe muremure cyane ariko amafi aka kanogo konye nubona kabamwe amafi 500 kabamwe amafi 500 kandi ifi ifungura amagarama 2 ku munsi igarama 2 ku munsi ariko inkoko ifungura igarama zirenga 100 ku munsi rero bica bituma ifi nicyo kintu ca mbere coroshe korora ariko aya mafi twororera mu mahema aya ntabyara ko ntahari avyarira ivyo tuzorosha twazibusha inyuma y'amezi 6 twatuzigurisha inyuma y'amezi 6 bishobora kupima hagati y'ibiro 2.5 n'ibiro 1 n'ibiro 3 kuduga ivana n'ingene yariye nkizi kubera ko zijya neza rero tege ubure nk'ubu mwanya izi dutungira ngaha muhira ntizihagwirira tugenda kuzana udufi udutoyi
akaba yitwa tudushira ngaya mwaya manyanja ariko nuko twakoreye ngaha anyi kumbure ubundi mwose tuzogira ubundi tukibikorera ngaha gusa dusanga dufise ayandi manyanja ahandi hantu hari ntegereye n'uruzi ku buryo dukoresha amazi y'imvura zikaba ziri mu kinogo iyo ziri mu kinogo rero gisanze kirimo ivyondo niki ca zironka aho zivyarira. Iyo abantu benshi bariko barumva ibikorwa nk'ibi kenshi babumva umenga ni ibintu bisaba uburyo bwinshi imitahe kubera ko hari igihe uza wumva umujene avuze ngo je ngo nkeneye umutahe kugira ntangure gukora no kuvuga abantu bose umubwiye kora akubwira ngo mu mutahe ariko mu by'ukuri wowe ufite ideni ringana gute waritoye he kugira abandi bumva inzira baciyemwo kugira umuntu ashobore gushika ku bikorwa nk'ibi byose. Burya mu ntango y'ikintu biragoye kuronka ideni twebwe nibaza ko aho wadusanzira vyibuka kera twabitanguranye aha anye ubundi ibintu by'ukoga byose dutegereza gukora burya Bibiliya nivuga ngo abana banje barapfuye kubwo kutagira gute kubwo kutamenya ibi bintu nawe bibirabishije n'amaso nabo hinga na bumwe novuga ko burimwo ni kwiyumvira gusa hama ugakora kuko ibinyi kubakira izosi aha ayako ni hema 150 n'ibiti bidashika 10 utandika amazi muhiri wanyu kuri garisese cyane gose amazi muhiri wanyu ni garisese agafi kamwe kaguga amahera 500 hagati ya 500 n'igihumbi fata igihumbi rero ni kuvuga ngo ofisi ibihumbi 100 bya urashaka kugura ifi 100 nyene mwihema byubakishije n'ihema n'ibindi nivyo gutwara amahera yenga 50. Ni kuvuga ngo 150 inyuma ugashushira nk'amafi rero nakubwiye ngo ni ikintu gito kidafungura cyane nivuga ngo ifi 1000 gusa zigira ibiro 2 vy'inja n'amahera 2800 kuko ikiro 2400 ibifi 1000 nuko bafatana ukagwiza n'iminsi 30 ukagwiza n'amezi 6 uzosanga atamutahe muremure cyane wakoresheje kandi ni watangura ukabikora nta muntu wose amahera yo kuzigaburira ngo yakwime ariko biragoye gufasha umuntu atatangura ya rero na hamuntu mu rugwaruka canka abandi bantu bose guhindura ingene twiyumvira mugira ngo dukore dushike ku iterambere rirama nibisaba imitahe myinshi cyane je natanguye ngaha ni nkoko 40 maze kuronka izo nkoko 40 ndabona ko zitanga amagi ntangura rero kwiyumvira mbega no gwiza umwumbi wanje gute niho nova ko naciye ngura akamashini kamwe mu zo mashini ziriya dufite imashini nyinshi donc ntagura akamashini kamwe hama ndaronka abandi bantu teranira indi mashini bitangurira aho rero ni kuvuga ngo incuno nk'imundi rugwaruka ni kubanza tukaraba manumwe niwe yancira umwana ngo kugira uronka amafaranga ugura iki ufise cyane gose niba ushaka amafaranga wumva sokona icyo ufise nyene ushaka kuvuga ngo rero wabuze umutahe ufise smartphone y'ibihumbi 300 cyangwa 500 umuntu umwe niye ushaka 300 basanga iyo telefone yawe ahubwo yirigwiragwa ry'amamega n'ibindi bintu ukirigura semirira ngo ukeneye mutahe ibi nta mutahe n'ibihumbi 500 byatwaye kandi ibyo bishobora gutanga inyuma y'amezi 6 amafaranga arenga miliyoni 10 nje injino maze gukuramwo icambere ni kubaka izina bavuga ko intange ibigoyi ni kubaka izina no musi sindiko ndishima anovuga ko ndi umwe muri kino gisagara anashaka no hanze y'igihugu ko namaze kugenda namenyekanye cyane muri bijanye n'ubworozi ico kimpa respect hari abantu duhura cyubahiro hari abantu duhura bagakunda ibihoga byanje nkora ikigira kabiri je birantunze kabikanongera n'umuryango mbere n'abagenzi kubera ko uno munsi nje madamu yarize kishuri araheza kaminuza no musi mon petit frère mu tuvukana ariga nawe niga kaminuza kandi privé ndamurihira ishuri ko nabasanda nabikurikirana byinshi akiga no abana banje bariga kandi biga mu mashuri nyene nk'ayabandi bigamwo kandi nanje ubwanje birantunze ku munsi sinova ko ubu ngihangayitse n'ingene mbaho ahubwo ntangayitse n'ingene ntunganye ibikorwa by'abandi kugeza ubu nakayikamo wotera abandi bantu babimvira ko menga ibi ntibishoboka umvise uko bivuga bumvinga ibintu by'imigani icambere nuko nabivuze mu ntama wa kera nyene ndakunda kugaruka ko muganiro byose nagiye ndakora ndakunda kubigarukako burya ngo usaza utabaza ukurutabaza ugasaza utamenye canke uja mu ishambo utazi ugaca inkuru utazi ibintu byose nimubaze hama nimuhindure duhindure twege ugwaruka ingene twiyumvira nitwiyumvirire mu vyubahiro gusa icubahiro umuntu agikorera na nubwo bovyuka bakugira president no munsi niba utabikoreye ejo byo kuroka yego cyane
rero niduhahamukire kuba abantu bageze kure cyane ibyo bintu utabikoreye ntibikunda naravi ntibikunda mofere ikoti itari iyawe nuyambara dukura amaboko mu muzu dukore hama dukuri ibyo byiyumviro by'ubuzima n'abandi bya hatari ngo mpaka ngo n'akazi muri societe muri ONG mu biro oya birashoboka ko wewe ubwawe witunganiriza imirimo kandi imirimo icafuye ntiduhayiga imirimo y'isuku gusa yo kuja mu studio no kugira gute oya imirimo icafuye mafire je ndi mu informatique nakoze imyaka myinshi mu biro y'amamashini je narabaye mu cameraman je narakoze amamashini y'abantu ariko ico gihe nta nyungu nabibonyemo ariko ndavuga ngo umunsi ivyo nabikuye mu mutwe ntangura kugenda n'isakoshi mu mugongo yuzuye mwibuyi ngenda ku butike mbaza ati mbega uragura mu buyi mu mugongo abantu barantwenze bashobora kubona nuno munsi ni mu gisagara ca Bujumbura ni mu gisagara ca Bujumbura shaka kumva umuntu atunze impene ingurube inkoko womengo ni ibintu akavarero ariko ndakubajije izi impene ubu hari umuntu nogurana impumbi majatanu no munsi yani kuvuga iki impene ihengiye hindu nibagira iyi yose zitatu ivyara zitatu kacijana nka 3 mu mwaka niba ko ibyaye hafi mu mbamaje 3 nyene direct nuko agashashije kamwe ndakagurisha 100 rero nkuvuga ngo ibintu bikotoye bazituzigaburira iki uraheje urabona nga impene tuzikitutse turagenda tugaca ivyatsi ku musozi nitubigora amafaranga tubica aho vyimejeje ugacuzana ukazigaburira hamejo zigakura duhindure ingene twiyumvira niko nobwira ugwaruka kandi ivyo namaze kubona muri histoire zose maze kuraba z'ibihugu byose kugira bitera imbere habanje gutera imbere uburimyi n'ubworozi kuko n'ujya ari mu biro arakeneye kurya kandi arakeneye inyama amahinguriro yose arakenera ibyo dugira kuko uno munsi turagurisha umwavu uno munsi turagira gute none bikuvuga ngo tubanze duteze haba leta haba abagwiza tunga kugira ngo igihugu cyacu gitere imbere nuko ibisata byacu bito bitemeza gukomeza kandi ugwaruka nago n'ibintu bikorwa bigakunda nivyo urashobora kudahera ko nta ntunze kwinka zirazinje zosaba ama miliyoni muko no munsi wo kwegeranya jinisi utunze mu haregehe ukora nk'ibihumbi 100 haregehe ukora nk'ibihumbi 100 ugaca worora ibitungwa bitowe bihuye n'ubushobozi ufise uno munsi uguze urukwavu rumwe n'ibihumbi 10 rugahita gwima inyuma y'ukwezi kumwe baruvyaye ruvyara 6 canke niyo muvise ibihumbi 100 uzogura inkwavu 10 zishaze ivyara inkwavu 5 inkwavu 50 inyuma y'amezi 3 uzobutanguye kugurisha ku murindi munini inkwavu zirenga 55 buri kwezi abantu ko baradukurikira hari gihe benshi bakeneye umuntu nkawe ariko kumuronka kwanza biragoye iyo tutakoza kana kwigora ngo tuvuga ati twavuye muri kace tugiye kurondera abantu bameze gutya kugira bakubone biragoye umuntu akeneye Shadrack Rugero nimba ari gutangura korora nimba ari ico mwigisha nk'ico kwigirako iyo gutora gute jewe nibigoye cyane kunto kwera ko sanze nkaho nkorera hasanzwe hari koni harazwi nkora comme une entreprise mba ndahari umwanya wose nibwo ntabanda hari aba bahari barakwakira babaye batogutunganiriza baduhuza haza nkagutunganiriza ico ni cambere avuze aho nkorera nkorera ku musaga ku bya kabiri inimero 59 ashaka no kundonera ku nimero yanje ya telefone 71 amajana 7 amajana 264 ariko imuhiduhiriwe duhishijwe kubwi ivyumviro twiyumvira nakubwira ngo kimwe kigenda kiravyara ikindi hariho projet iri ankuru iri akunda abashaka kuba yumva canke abashaka kuzoyishigikira abashaka no kondondera nabo tukazokorana ico gikorwa c'umunezero canke c'umugisha kandi c'iterambere ku gihugu nasavye itongo ryo gukoramwe ibintu byose buri kurabona muri commune Gihanga aho bukera birashobora kurinshikiriza rifise umugambi wo gukora ibintu rero ku rugero niniya ahantu hiyaguye ahantu dushira no guca dushira amashuri yo kwigisha ibintu ayo mashuri kandi azaba amashuri agezweho kuburyo azaba amashuri afise n'uburaro ku buryo umuntu wese ahari muri kino gihugu ashamura kumanuka akamarizo ndwi zibiri zibagira formation professionnelle ku bworozi mu nyandiko no kubibona akagenda avyapiritse tukamwigisha ingene ushaka korora urukwavu rukagwira twigisha ingene worora amafi akagwira kweresha ingene utunganya ingurube zawe neza ukazigaburira hama ejo kasezerera ubukene biciye mu dufaranga duke ufise canke kumenya neza udakekeranya ico wowe ufise kugira ngo gikabe n'ico udafise
burya abantu ntidupfiriye aho nyene urashobora no kuba utazi ico ufise ko gifise agaciro kaniniya cane gose ugaca uyo uhuye n'umuntu akabikubwira ugaca ukaba ico kintu ubishoboye nawe hagoye ico kintu ukeneye rero ivyo turabitegekanya cane gose nibaza ko mu mwaka uza urabona ko umwaka ugiye kurangira ariwe mugambi wa mbere w'ibanze tuzoherako dushaka gushinga ikigo gikomeye cane gihurikiyemwo aya mafiliyere yose y'ubworozi dushiremwo ivyo kwigisha rero abashaka korora abashaka no kubikurikirana tunigishe no kwitunganiriza entrepreneuria muri rusange kwitunganiriza imirimo urashobora kuba umwuga wawe atari korora kandi twese nitwe kwiba korora mugabo iyo tugukaburiye ubwenge ukabona ikindi kintu wokora ukagira kuko donc nova ko mu Burundi ugwaruka nubwo turira ngo nibaza ko turi mu gwaruka kwisi tuvuze induru ko dukenye twishwe n'ubukene tuje atakazi ariko mu Burundi nibwo gwaruka ni abantu hambere nova mu bihugu maze gutemberamwo ugwaruka rufise amahirwe menshi cyane yo kugira ico bakoze kubera ko mu bindi bihugu kwera iryo terambere ryahabaye usanga ibintu byose barabikoze ubuzima bwarazinje kuburyo ikintu cyose ugerageza gukora hari abantu bamaze kugufuta shaka ucire ku mayange ibintu bike muri byinshi muri Strapa Plus mukora ibiki muri byinshi dusanzwe dukora nabivuze umugambi wa mbere principal no ubworozi yego horeye ku bworozi bw'inkoko kaja ku bworozi bw'ingurube bworozi bw'amafi bworozi bw'impene bworozi bw'imbata tuteri ibiguruka byose cyane cyane n'idendo abonyemo ko ajyanamwe n'inkanga kandi ibyo byose dushaka kubikora ku rugero nini ya cyane ikigira kabiri usanzwe tugira commerce general ikintu cyose ushaka gukora muri Strapa Plus bashaka kutwitura haba aba importateur bashaka kwimporta haba inkoko za kijambe tudasanzwe dufise ngaha mu Burundi haba inka za kijambe haba bashaka kuzana ibikoresho amamashini yo kubundikira meza agezweho haba ibivyombo byo kunyweramwo amazi canke kuriramwo haba donc turashigikira jeune entrepreneur wese afise amafaranga yiwe yabuze aho ahera iyo utwituye rero dufatiye ku buryo ufise turashaka kugira ati uburyo bwawe urashaka kubukoresha uko hano ukagenda neza ego reka tushimire rero assistance nova cyo mu gihugu twita mu France assistance ku ba jeune entrepreneur sawa reka dushime turabashimiye cyane gose twizere ko nubukurikira igihe tuzaruka kine mwongera mukaduhura ubushana kuri muhawe kaze kwera ko natwe igitumenya twabimenye tubikuye mu bandi kandi imbonesha kure ziri muri bimwe byashikiye iterambere ryanje ko televiziyo y'igihugu tumaze gukorana ibiganiro byinshi cyane naratangara numvise umunyamakamba ampamagaye numvise umunyakirundo numvise umunyacankozo numvise umunyecibitoke abo bantu je ntaho twari guhura bivanye n'umujene entrepreneur amikoro abafise nta bushobozi tuba dufise bwo gushikana aho hose n'imodoka canke ikingo twamamaze ariko iyo bivugiye kuri televiziyo yawe no mushaka kuba uri ngaha akabyumva no muri Etazini akaba yarahize ugwaruka yasize Bujumbura yarahize ikintu na kimwe yabafashisha cyatse kuvuga aba diaspora bavyumve bino biganiro babikurikirana ukaba warahize ahantu wocisha amafaranga yawe kugira ngo ushigikire iterambere mu gihugu cacu karibu turaguhaye kaze twifuza gukorera cyane gose mu bworozi n'uburimyi kandi ku rugero nini k'umunyete ko turavugana nanje ndiko ndarima igihanga ndiko ndarima ibigori ndiko ndarima isoya kugira ngo bya bintu tugaburira ibitungwa tuzohore tubigaburira twabikuye mu matongo yacu aho twarimye two turarima imiceri donc niwaza uburyo bwawe bwose kandi icyo nashaka kuvuga nuko uburyo bwawe bwose urinjiza muri Strapa Plus wabukingiwe cyane ku buryo ko tuza kubukoresha uko wowe ubishaka ku buryo niyo ufise umunyamutahe nihaza umunyamutahe wese ashaka gushigikira Strapa Plus turicara tuvugane uburyo twakora namwo hama wewe nyene ubwawe uzane umuntu ahagararira ubwo buryo bwawe ushize mu gikorwa cyacu kugira ngo abone ko by'ukuri byo twagwisabiye arico biriko birakora tugice dukora ibikorwa technique na orientation de projet gusa ngira katubwire umuntu azanye imitahe muri Strapa Plus turakwereka aho ushaka gushigikira n'iyo mitahe yawe umaze kubishima wewe ucuzana umuntu ahagararira ayo mafaranga yawe kugira abone ko ivyo by'ukuri wayatangiye ari byo ariko arakora twega tukamushigikira muri orientation n'ibikorwa technique hama tukazogabura ibivuye muri ibyo bikorwa akajambo kanyuma
akajambo ka nyuma nuko n'ubundi nongeye kubitumirira aba diaspora abantu bafite amafaranga babuze aho bahera mu gushigikira ugwaruka uno munsi ruriko rabera ayo mikoro cyane cyane muri ico gikorwa gishasha ndiko ndavuga kijanye n'inyubako zizodufasha kwigisha urundi gwaruka kumenya ibitwege turiko turakora kandi twege kumbe tukazobitunganya ku rugero rwiza kugira ngo intambanye twege twahuye nazo ngo ntibazi bahure nazo rero abashaka gushigikira ico gikorwa barahawe ikaze muri Publicity kuvuga mu bijanye n'inyubako y'iryo shuri kwigazo bari pratique cyane kwigazo bari pratique cyane gose kuko ico gihe tuzatwa ibi byose turiko turakora ngaha tuzobiraforosa cyane ku buryo ubibibona hama rero tugushire muri plan d'affaires tupigishe ingene zyororo ngene ubakira neza ngene bifungura hama inyuma yo ngaho nabibone umva uzobahamaze dutegekanya aho zaturagira formation izohora imara hagati y'indwi zibiri n'ukwezi wowe uzobugere wirigura gendura ingene ivyo bikorwa abandi bakozi babikora ingene bibaye ivyo bitungwa donc uzohava ufise uruhusha certificat kandi iyo certificat izoguha uburenganzira bw'igihe cyose ukeneye kuza kwitura muri Citra Public ntuzoba ukiri ingenzi novuga cyangwa urita uzofise uburenganzira igihe cyose kuza kubaza ikindi gikorwa cyose gikurikira igihe watangwa ibikorwa vyawe hari andi mafaranga yacu natwege twonyase mu bindi bintu byinshi aranka kubera ko tutabajije cyangwa tutarose abo twiga twabona abandi babikora twumva twabikora ariko iyo habaye inyigisho ubwa mbere yo gukora umugambi biragufasha kumenya intambanyi ziri muri uwo mugambi hama we watangura ukabandanya ugenda ho natwe aho turi hari abandi ariko imbere yuko icyo kigo gitangura ntawe ushobora kuza bigitaratangura ivyo dusanzwe tubikora nashatse kugusa kubivuga mu buryo buzoba buri professionnel buryo uno munsi na mikoro kumbura akazoba makeyi kwera ko bizoba biri mass ikintu gikorwa n'abantu benshi nikivuna tuzovuga ngo uno munsi nimbora uri umunyecanguzo washaka kuza gusaba formation professionnelle ngaho iwacu byagusaba kwipangira uburaro ukazonyumushikira muri hotel ukaza tukagwigisha tukagira gute ugasanga byagutwaye uburyo bwishi cyane ariko ico gihe ishuri nijyamara kubakwa ikaba ifise uburaro uzosanga bizimbutse cyane gose kubera ko ibikorwa byose uzobikorera ngaho nyene turashimye cyane natwe turashimye nizere ko ubutumwa mwese bwamaze kubashikira bunya ikaze muri Citra Public ibisigaye address ni yayindi mwumvise ko bayitubwiye reka nizere ko ubunya muri ko murabikurikirana neza ntazongere kuzimya cyangwa mwire gute cyangwa bibavune ikibazo cyanyu bunya cakemutse Citra Public irahari ku bwanyu umunsi mwiza yego turashimye cyane gose